ngira icyo mvuze kuri abacuraranzi mwese mu byumviro byanyu no mu mitwe yanyu muvuga ko Imana ari ibateye ubukene kubera ibasaba umwanya mwinshi, murababesha. Murumva ingene ndakivuze? Imana idusaba umwanya mwinshi, kandi iyo tuyiwuhaye dusanga ata mwanya wundi dufise wo gukora ibyo tuma turonka amahera. Murababesha. Heureusement kutobeshera Imana ngo ishobore, nimwe muri ko muribeshera. So ikigaragara ni iki? Hari ikirere kitwicaye ko gifatanye n'imico twakuriyemwo na approche ingene twiyumvira amafaranga. Vy'ukuri turakeneye mwene data Kevin arondera uwundi mwanya wiyaguye kugira ngo ivyumvira ingene twiyumvira amafaranga bihinduke, kuko twiyumvira amafaranga mu buryo butari bwo. Umwanya tukoresha ukutariko. Okay. Musicien ni avuga ati jewe ishengero rintwara umwanya wose, uvuze abamusicien bangahe muri korali? Uvuze wewe wenyene cyangwa uvuze nimba uri umupianiste, uvuze n'umubatteur, uvuze n'umu acoustiqueur, uvuze n'umu okay. Dufate ko muri chorale harimo abacuraranzi bangahe? Batanu. Twe turafatiye batanu. Kugira ngo utange ibintu bisukuye cyane, en échange y'iyo qualité, il faut que uburongozi bukugenera salaire. Kandi mwumve sindi contre vraiment yuko église yogira ikikoze, ariko ni wewe wenyene ku giti cawe kubera ko uri special udasanzwe, canke uri kuravugira no mu batteur, nimba uri umupianiste uri kuravugira no mu batteur, nimba uri umubatteur uri kuravugira no mu soliste, nimba uri umusoliste uri kuravugira uvuza percussion, nimba okay. Iyo ni team y'abacuraranzi, sawa? Timu y'abacuraranzi ni wewe uririmba, ucuranga ukaririmba. Uwo mwanya ko musangiye n'abaririmbyi, iyo muje mwese muza n'abaririmbyi, muri ko muvuga iki? Muri ko muvuga ko uburongozi bworaba bugahemba abacuraranzi gusa, hama abaririmbyi ko mutonda umwanya umwe. Ati twe naho twocuranga neza, ariko abaririmbyi bakaririmba ibibayabaye bo ntibakeneye travail nkuko natwe tugira travail. Kubw'ivyo ishengero niriturabire kugira ngo dupresente ibintu biri professionnel. Murumva ingene ndiko ndexposa, ukabura umuntu w'imvuga kuri, ndiko ndakwereka ingene ivyumviro vyawe bidapanze neza, sivyo? Kandi ukabigumiza uko ugiye gukena noneho. Nukuvuga ngo ubukene
bugiye kubandanya kugutondako kandi tuzoguherekeza mu cyubahiro. Imana niyo izobizi ko wayikoreye cyangwa utayikoreye, ariko gupfa ko urapfa kubera ko ivyumviro ufise sivyo. Murumva ko ikigwa kirekire? Okay. Tuve mu baririmbyi. Urumva uvuze uti jewe pianiste nkwiye guhembwa, sha ukaba ukunda na bagenzi bawe, uraburi kuravugira n'abandi, hanyuma mukaba muri aba musiciens mu vyumva uko nyene, mukaba muri honnête mukunda Kristo, muri ko muraja mu ijuru, muvugire n'abaririmbyi kuko muri ku rubuga rumwe kandi mutanga umwanya umwe, sivyo? Hari gushikuza kuri mwo ngaho, mumva ariko ndashikuza, ni realite. Okay, abakorera mu isengero bose ni bandi, baririmbyi, bacuranzi, muramenya, muraba muri ko munanavugira nabo mu buhinga bw'ivyuma, bazinga amasinga, babandi muguma mutuka ngo duza mikrofone, ngo jewe ngo numva ubu gitari, ngo jewe ngo bajya nabo ko mutako muvuga imishahara yabo. Okay, tuve mu baririmbyi n'abacuranzi n'abari muri son, abakorera muri eglise bakwiye kubahirizwa umwanya wabo, baronka agashiruka bute. Abantu bakubura, abantu bahanaguriza intebe, mu bahembwa ntibakwiye gusigara inyuma. Ntorera rero eglise ivuga ukuri, ishobora kudakora muri wanja wangura kugira ngo izo nduru n'imyidogo bihere, hanyuma tuje mu ijuru vraiment. Ko munumye cyane ibi ndiko ndabivuga nk'umupastori kandi nk'umu artiste. Izo concert muri ko muravuga, nakoze concert payant, bamwe muri mwebwe mutaravuka, nta concert nimwe yunguka. Abamaze kuzikora ngaha mu minyuze, nazikoze bamwe mucavura mu bijanye n'umuhamagaro, n'ubu ndacazikora. Nta concert nimwe ushobora gukora ngo bana ngo business, ngo njanye yaya, ngo ndabona nzogurisha amatike, nzoriha sale, ivyuma, amatara, hanyuma yazova ko ninde. Ni mu minyuza bari ngaha, ahubwo utaravye neza no twari ufise duherayo, kugira ngo Imana ibereke ko ingabire yaduhaye zidashobora n'umunsi numwe tudashobora n'umunsi numwe kuzihindura urudandazwa. Simvuze ko Imana itoduhezagira financièrement bice mu ngabire zacu, non, il est souverain. Ariko si twebwe tuyiha umurongo ngo urumva ngo ngizuku ngwe gariki, ninde yakubesha? Mbere yanyu ndicabona cyivyo. Rero subiza ubwenge kugihe, ukaba ucuranga neza, curaranga neza, kandi uryoherwe yuko uwaguhaye iyo ngabire umucurangira neza. Si eglise ucurarangira canke pastori n'uwaguhaye iyo ngabire. En fait kiko kirangira mu mutima nuko urufatiro nashizeho ubwa mbere, kandi navyiketse igihe nababwira ati musa n'abariko baranyumviriza, ariko muri mu bindi, muri ko murapanga utundi tuntu twanyu. So Imana kubera ibintu mumaze kubaka, tumaze kubaka, ntituyihana kajyo ko kutuganiriza. Kandi aho niho tugiye gupfira, kubandanya dupfira.
Or guhagurutsa abantu, guhagurutsa uyu mwanya nk'uyu, uyu mwanya duhuriyemo n'indi myanya izokurikira ni turning point kuri twebwe abacuraranzi. Kandi hari umuntu yabivuze ko neza mbere ati nta n'amatsiko mufise yo kuvuga ati jewe igihe cyose muzohora mumbona ndi umucuraranzi mwiza ariko kandi mfise n'indi casquette, ndi umu engineer, niriwe ku kazi, abandi araba commissionnaire, abandi araba docteur, abandi araba mukarindirira inoti muri iyo nzira imwe yonyene yitwa umuziki, nawo nyene tutaramenya kuvuza abasha. Tuvugana ukuri, twiyakire uwo muziki dufise. Entre parenthèses, abastari bose muzi muri football ntibagumiza amaso yabo kuri rya mishahara yabo, bafise ama entreprise baca bakreya ku ruhande a générer des fonds. Abo muzi mwese kwisi bahembwa ya miliyoni y'amadolari, ujya mushahara urumva wo guha wewe n'umuziki ni wosubira no kuvuza ya kuko woburonse icyo umutima wawe ushaka. Kumbe hari igihe tubesha n'Imana ngo turi mu muziki, kumbe turondera ivyo umuziki woduha. Malheureusement bariya bose bafise investissement baca bagira ku ruhande, kuko aho bukera arashaka kugira accident mu kazi, muri terrain ukuguru kukagenda ntasubire gukina, ariko ubuzima bwiwe mu bijanye n'inoti ntibuzohagarara ngo nuko carrière yiwe ya foot yaheze. No, ya afisa ma investissement mu bindi. So umuziki wacu bwa mbere ngaha ntuhemba, turi muri contexte naho muri ko muri digadiga mwiremesha mu mafuti. Concert ushobora gukora rimwe, umusitari wese, umusitari umwe yo bari hagati yacu ngaha azwi ashobora kuzuza Odeon ku bihumbi 20 par tête itike, uzoyikora kangahe mu mwaka concert? Okay, stade igira yuzure, nijya uzokuzuza stade ngaha basi ku bihumbi 5 carrière yawe yubatswe kugeza ku rwego ruhe ku buryo ushobora kuvuga ati jewe financièrement amaso yanje ni kuri concert, amaso yanje ni kuri production y'umuziki, urapfuye neza na neza. Nimba mukiri muri ivyo, nimba mutarakanura, niba imyaka umaze muri mu muziki utaracurura ngo utandukanye ibintu, muguma muzunguruka murindira ibidahari, peut-être bizoza, ariko réalité ubu nyene ubu Bazuwara yakoze yujuje ni Meridien, ni Dudu yujuje Jardin Public, no ijyayo yari for free, yaronse abamusapoting, aravuga ati ko ibintu vyose bijanye na sound, bijanye na lighting, bijanye n'iki, ndonse umugira neza, icyo nkeneye ubu nukuvuga ubutumwa. Kuko yapima ngo arihishe, agaca ariha les services za sound na lighting inaki, ntushobora kuronka mu matike abantu bagura binjira ayo gukuvra zijya dépense, ntibishoboka. Mureke indoto z'abasazi, ntibibaho. Nije ndabibabwiye, umuriro bamwe muri mwebwe mumaze kuwota mu maconcert mukora mu makartier hariya, urumva bamwe amasede atarava ku isoko muramaze mwarose umuriro kuyagurisha, mukagira fundraising, CD yasohotse, uwemeye kuyigurija ibihumbi 100 bikarangira atayaguhaye
canke atitavye na telefone yawe muri mu biki muretse kurota bitabaho nje kubahebuza amafaranga ariho muri iki gisagara ariko kuzi kuyarondera. So nimba kuri bamwe hari amahirwe yo kuronka amafaranga, hari ukuntu muronka duke mu muziki, siyo revenu yonyene ukwiye kugumiza kwa maso. Nta warazi ko uyu munsi tuko turavugana CD zoba zaciwe ku isoko. Ubu ukudandaza umuziki kuba ariko bawukora neza byafashe iyindi nzira bamwe n'ubu mutaratori yariyo. None mwumvaga basha Imana yaducunguye ikaduha agakiza tuyitera akagere kubera ukudatahura kwacu, kubera ukudakoresha izindi ubundi bukerebutse Imana yaduhaye tukuma dusamare dore bifashe. Okay, igigi iraje. Okay, sawa. Abo bihira birabahira ariko nakanya gato ni namakenya. Umviriza. Hamwe twogira ama église yubaka financièrement agashobora gusupportinga bamwe ariko malheureusement bakwiye kuba bose kuko umwanya batanga n'umwe. Urumva? Hama ikindi mumenye gutandukanya. Église yo bishobora ihera kuri umuntu akora full time. No kuvuga ngo usanga uwo mu musicien hari n'ibindi bintu yofasha muri administration kugira ngo hakwangaja uwundi mu administrateur muri église kandi hari mu musicien yize vya administration, yize comptabilité, turabitoye no mu musicien kandi arashobora hako twangaje uwundi uyu mugisha umujeko. Aho bice bitangura kugira sens. Ariko ugahemba bassiste na batere umuhembe, ugahemba batere na soliste umuhembe, ugahemba soliste uribuka nabajya barongora indirimbo, hanyuma naba back vocals kuko repetition bose baba bari kumwe. Niyihe église zo bishobora? So ndazi ko muca mugorobeza munsiba, ariko ni vyiza ko tuvugana ukuri. Hanyuma nshobora kuba ntabivuze neza uko vyategerezwa cyangwa uko washaka kuvyumva, ariko munyemerere umuziki bamwe tuwurambiyemo kandi ntitwiteguye kuwuheba, ariko kandi hari satisfaction. Iyo Imana yaguhaye ni wayikoresha neza ku bw'icubiro c'Imana. Imana yashobora kugurura yindi miryango ugatangara ukavuga ati Mana yanje. Ari naco gituma kubera uko kwihenda cyane, nico gituma abacuranzi yamaze kumenya ingabire yiwe kwitanguye gukariha aca atangura gushira akabaza kubijanye n'amashuri akiga ntaheze. Uwundi yazinduka yabimenya hakiri kare akavuga ati jewe nzotungwa, ugasanga mu ibarabara n'igitari yahetse agenda aradundika. Urumva ihabaye iki? Ugiye he? Yamaze kubona ko yabaye umustar isi ayifise uku ni dore mi faso. Wabaye iki? Ja ku ishuri, wabaye ja ku kazi, ja iyo diplome urayikeneye. Okay, mufise amakuru atariyo ngo muri Amerika aba musiciens bose babeshejwe n'umuziki. Ninde yababeshe? Ninde yababeshe? Abacuranzi bose mubona mu ma église hajya haba harimwo umwe aba yarizewe avuga ati l'administration ya église ivuga ati uyu nubwo afashe iby'umuziki afise n'ibindi afasha, uyu tumukonsidera nka full time, uyu yohembwa. Ntibashobora kuronkayo bahemba bendi yose, nta église ibaho
muri Amerika, haba mu bazungu, haba mu ba black Americans cyangwa nibibaho. Ayo n'amakuru maze kurondera, n'amakuru maze guhura n'abantu banyibwirira bari muri zo context. So turi mu bintu dufite amakuru atariyo, hanyuma tugashaka ngo ivyo nyene bitari ivyo dufise bibe iwacu. Bene data, sindi contre Eglise ukoreramo niyabishobora ntizobikoze icyaha, kandi tuzoyimenya tuyikomera amashiti ukoze ibintu vyiza. Icyo duha ama Eglise yose akabishobora, ariko ntibishoboka. So nico gituma twuguruka ubwenge, twige, twegera aba entrepreneur, tumenye gutanguza imitahe mito mito, hama dukure. Ivyo kwitwaza ngo Eglise dutwara umwanya wose, nabivuze mu majambo avuga ngo Imana nye n'ishengero niyo uri kuratunga gatoki ngo yagutwaye umwanya wose wo kuyikorera, hanyuma niyitumye ukena. Uraba maso ingene upanga ivyo bintu n'imvugo ubikorera ubivugamo, kuko humvikanamwo ko no Jesse ndiko ndakorera Imana nka kujya ukubura ariko arakorera Imana. Oya, jewe ingabire yanje iri speciale ku buryo ikwiye kwitabwaho kuruta izindi zose. Bene data, ingabire zose zikora mu nzu y'Imana, Imana yatanze isabagire. Bose nibo aba musiciens, bose nibo baba protocole, bose nibo bavuga butumwa, bose nibo yatanze kuriya. So iyo tuje umwe wese abazanye shikanwa, abaje gushikanira Imana bivanye na identite n'impano Imana yamuhaye, akavuga ati umubiri wa Kristo, umugeni wa Kristo, jewe ico nkontribuwa niki. Kudatanga kwanyu mu isengero mwari muzi ko gufatanye n'ubukene murimo. That's ko muri ko murandira imisaya, ariko ni principe. Iyo principe yo gutanga, yo kubiba no kwimbura, si ya bamwe mu nzu y'Imana, si ya bamwe hama ngo bane ntibarabe. Okay, mubazanye ni bande muri mwebwe batanga dime? Abacuranzi n'abaririmbyi mutanga dime icya 10 muri bangahe? So Bibiliya kwitomora neza gutanga, kubiba no kwimbura, ugaca wikuramo, ugaca uvuga uti je natanze umwanya hama iby'amafaranga jewe oya. Okay, biri clair. Ukabutanga umwanya uzokwimbura umwanya. Nico gituma mufise imyanya myinshi, kubera ko mutanga umwanya mwinshi. Mufise imyanya myinshi niyo guteba ku ma WhatsApp, kurara mugaramye ku ma WhatsApp n'ibiki, urumva ku ma YouTube, kubera ko ico mutanga n'umwanya, hama Imana ikibaha umwanya n'imyanya. Ni principe. Ico biba nico wimbura. So ukabiba umwanya uzoronka imyanya myinshi, imwe uburi icyo uyikoresha. Ukabiba amafaranga uraronka amafaranga, urimbura amafaranga. Ukabiba urukundo urimbura urukundo. Icyo biba nico wimbura. So ivyo ni inkoramutima kuri je, kugira ngo muri uyu mwanya Imana yaduhaye, bene data, ubukene dufise ntituburondere mu bantu, mu masengero. Bukene buvuka muri twebwe nyene kubera kudatahura. Okay, nimwansiba basi kubera dusanzwe dukundana, munsibe gatonya. Okay, cya kibazo rero. Murakoze cyane, mbanje gushima no kumpanuro muduhereje, kuko tuba tuzikeneye kandi ni kirumara mu buzima bwacu. Hanyuma ntatevye, ikibazo ciwanje gihagaze ku cigwa mwadushikirije. Ndabashimira naho nyene kandi ku cigwa mwaduhereje. Ndagifise kuri kano kaburungu kavuga kuri identité
d'un musicien gospel. Nimba ntihenze mwatubwiye ibintu nka bitatu icerekeye agakiza k'umuntu mu musicien gospel abwiza kuba akijijwe kandi yuko aba ari umuherezi. Ikibazo nakigize ku gace ka gatatu kavuga ko umumizisien ari umuvugishwa. Mwaduhereje reference biblique muratubwira muri 1 Samuel 10 aho Sawuli yari ko arimikwa yuko yamubwiye Samuel yamubwiye turaza guhura n'abavugishwa. Abavugishwa baza ko aravuza n'udushako tw'ingoma. Nashaka rero mu ntahuze sinatahuye neza bivanye naho ngarukiriza kutahura mbega kuba abo bavugishwa bariko baravuza udushako tw'ingoma bisobanura yuko abamizise twese tuba abavugishwa. Ni naho nagomba ko mudufasha kuko turashobora gusanga dutwaye ibitari byo ugasanga mbere tugiye no gusekana na bamwe dusanzwe tuzi nyene kari abavugishwa. Rero mudufashe kugira ngo ntiduhave dutahana ibitari byo. Abavugishwa ko bavugije udushako tw'ingoma abamizise twese turabavugishwa. Murakoze kare kabazo kanje. Okay. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwavuga vuge nk'uvugishijwe. Inyishu iri ngaho. Reference navuze natanze kuva mu isezerano rya kera. Hano hari abakozi b'Imana batari bake. Jewe sinzi vyose, sinishura n'ibibazo neza vyose, ariko mu gihe Dawidi aracuraranze ugucuranga kwiwe kuzanye impact, kuzanye ukoroherwa ku buzima bwa Sawuli yari yatewe n'impwemu mbi, sivyo? Ivyo vyita iki? Ugucuranga kwacu kugumye muri lo technique gusa ko ari ibintu biryohera abantu. Ugucuranga kwacu gufise ikibazo, ntikuba kukiri ugucuranga mpimbazamana. Hama gucuranga kwacu gituma kuri mu buvugishwa niki? Nuko son yose isohoka, ndiko ndavuza saxophone, son yose isohoka uri kuravuza ingoma, son yose isohoka uri kuravuza gitara, son yose isohoka uri kuraririmba, burya ifatanye na wewe. Iyo idafatanye nawe no kubaha Imana kwawe n'ijambo ribitse muri wewe, ukuri kw'Imana kubitse muri wewe, burya uba uri kurateza ubukene mu nzu y'Imana. Uba uri kuratakaza umwanya w'abantu, kuko nifuza ko umwanya mpagaze kuri gitara, piano ndiko ndavuza, nifuza ko ijya son, ijya accord mvuza ingene yumvikana mu matwi y'Imana yashize imbere yanje, iza kubohora uboshwe, iza kuzana umunezero w'ubumana ku muntu yaje yijiriwe, iza kuzana kurema ivyizigiro ku muntu azazaniwe. Ivyo rero uvyita iki? Imana iriko iravuga. Imana iriko iravuga inciyemwo, kandi iciye muri son ndiko ndarekura. Nivyo bizana itandukaniro. Iyo umaze kubimenya utangura kugira umwitwarariko nk'umucuraranzi wo kudapfa gusimbira kuri instrument, nta umenga ni gikonkwane. Donc aussi longtemps maîtrise ma accord, ivyo birakwiye. None bikwiye
ni gute ubuzima bwawe bwovugira muri iyo son kugira ngo abakumva ntibumve Lucky Dube, ntibumve umenga ninde Chameleone, no, bumve umutima w'umuprofete, umuntu ariko aravuga icyo Imana ivuga ku buzima bw'uwo muntu. Naho vyugariye, kandi ibyo bica bizana itandukaniro, bihindura ya nyifato yacu. Tuzwi nk'aba umumuzisien ntasenga, iyo hageze amasengesho aca atangura yumva ari myayo ije ngaho, yumva ibyo bintu bitamuraba. Abasenga nibasenga, jewe nihagera kuvuza ndabaha ivyo mushaka. What? Sinishiye neza. Nubu ni muranyugwa kubera ko mushaka kumva ivyo mushaka, kandi birabatera ubwoba kubera ko tuvuze kuvugishwa, mumenyereye abantu bavugishwa babanje ivyo bifatanye n'ubupfumu no kuraguza mwakuriyemwe iwanyu no kwa Kiranga, ko imbere yuko Kiranga avuga, umupfumu avuga, abanza guhindura ijwi. Moi je non sinaraguje, ariko nibaza ko aruko bigenda, atangura kwiraba ingwa niki voilà. No mwisengerero tubizana uko nyene kugira ngo Imana ivuge, ifo ko abantu batangura gukora ibintu bidasanzwe, abantu bagahungabana, abandi bakazunguruka. Iyo si Bibiliya. Numva urabona aka kantu nzungurutse, numva ikizunguzungu. Numva ikizunguzungu. So ivyo nivyo biba mu vyumba vy'iwanyu musengeramo, aho Imana ivugira, ku buryo udashobora kwizera ko Imana ishobora kuvugisha, kutuvugisha mu vyanditswe vyera. Imana ishobora kuvugisha, kubavugisha ndiko ndavuga mu ijwi risanzwe, ntavyo mwizera. Nimwizera ko Imana ishobora kuvuga ndiko ndacuranga, so nta jambo ntaki, Imana ikavuga kujya yavuze mu ijwi ry'inanga ya Dawidi. So muzoba murabitahura nta kundi. Ikindi kibazo cyanyuma ngira ngo Imana shimwe cyane. Hari akabazo nagomba mbaze, ni sinavuga ko ari akabazo, ni iciyumviro nk'umurongozi. Nagomba gusaba mwoshaka kudushiriraho igikorwa canke association ihurikiyemwo abamizisiye, ku buryo nimba hariho umumizisiye afise uburyo ariko adafise umugambi, ashobora gukora wihuse, canke afise uburyo akifuza gufasha bagenzi we bari kumwe mu bijanye n'umuziki. Sinzi ko nabibajije neza. Association yarmoniza, ihuza abamuziciens bafise imigambi bashaka yo kwiteza imbere. Ego. Ifasha bene abo bantu bafise, kuko hari gihe par exemple nka jewe ndashaka kuba mfise uburyo ariko ntabona uko nshobora gufasha mugenzi wanje, kuko ntazi iciyumviro afise canke umugambi afise. Muga mu gihe twaba dufise nk'ahantu duhurira nk'abamizisiye, tugahura, nkumva umugambi wiwe nanje afise bwa buryo, biranyorohera yuko nshobora kumufasha kubera ko numvise umugambi afise. Mu gihe rero hoba hariho nk'ico gikorwa canke aho hantu dushobora guhurira nk'abamizisiye, ko hariho nk'umuntu ashaka kuba avuga ati je muri uno mwanya nta buryo mfise, nanje nkaba numva yuko ndafise aho nkora, ndaronka uburyo bukeyi, kandi ubwo buryo bwoshobora gukora umugambi, akaba avuga ati je nanje ndafise umugambi, nkabura uko nomufasha bivanye nuko ntarumva umugambi wiwe. Okay. Je nibaza ko bon,
mwene data Kevin yacumvise, abateguye uru ruganda bavyumvise, ariko duhere guhindura ingene twiyumvira ibintu by'imigambi. Turafise ikibazo ngaha mu Burundi kuva mu bakurambere bacu, turafise imigambi, turafise ingeso mbi yo kwikorana akantu kose, kwikorana, kwibako. Ubugirigiri bugira babiri, sivyo? Hari igihe wowe ufise capital ifise ahigarukira, ariko ukeneye izindi nguvu za mwene so. Ivyo bazobitwigisha. Turafise ikibazo cyo kudakorera hamwe, kubera ko dufise ikibazo c'ubuhemu, dufise umuco w'ubuhemu. Umuntu acavuga ati hako bancamo. Aho ni mu nzu y'Imana, ni muri bene data. Hako twokora niki, sindamwizeye havancamo, reka ngwane jenyene, bihomba bimpombane, ninatunga ntunge mimi toto moya. Kubera ata muco dufise wo gukora ama cooperative, kuja hamwe, gutanguza ikintu turi batatu titugwane. Je ndafise intege nke ngaha muri organisation, uwundi ndafise intege nke muri gestion, ariko ndafise ivyimviro vya business kandi twoyihurizako. Izi nguvu zatwe batatu reka tugire ikintu. Turondere umuconsultant, uwo du coachinga, mais dutanguza ikintu. Okay, waronse 500,000. Ntiwiteguye gufata risque yo kwiyunga n'undi muntu yoba afise yindi 500,000, kubera ko icyo ubona n'ubuhemu gusa, nta na risque witeguye gufata. Okura yabitse, ejo ugize umusonga wa 50,000, nturara utayakozemo mu ndwi zibiri, fye. Nuko tuguma mu bukene, kubera ko ntitura abantu b'amariske kandi ntitura abantu bizigira abandi. Ivyo rero biratwishe, kandi tukaguma uko tukiri bato uku. Ndabona benshi mukiri bato, no kuvuga ngo tuzosaza uko nyene, malheureusement. So ico kibazo rero nacumvise, nibaza ko mwene data Kevin n'abandi abateguye uru ruganda bacanditse kugira ngo bazogitorere inyishu. Nongere nshimire abantu biyumviye gutunganya kano karyo. Ahandi babirihira amahera amaseminere nk'aya ararihwa, ariko kwa mwabiteguye ku buntu, Imana ibahezagire. Rero ikibazo mfise kubijanye na parti ya kabiri uyu mukozi w'Imana yatwigishije ko, ni kubera ko manze kubona yuko iterambere ry'umuntu wese irafatiye ku ma connection afise. Uri nyamwigenda ko gushika ushitse biragoye. Nagomba kubaza mu byo mufasha abantu mu vyiyumviro n'ibindi, mbega iyo umuntu yobitura akeneye connection kanaka, apana ivyiyumviro, oya tindakeneye connection y'umuntu kanaka, mbega ivyo navyo ngo bimufasha? Cyari ico kibazo, umumva ko ibisigaye tuzobariza ahandi. Urakoze cyane. Inyishu ni ego. Mugabo nagomba n'eclaircisse kuri icyo ca connection. Mu bisanzwe mu byo dukora, navuze yuko mu ma mission dufise hariho informer, former, accompagner et connecter. Iyo ico ca connection tugikora gute? Hari ama événement tworganiza nk'ubuye le 5 du 5 au 6 décembre. Hari événement twama turorganiza yitwa Come and Meet Your Business Partner, aho ari événement ihuza aba entrepreneur hagati yabo n'aba entrepreneur n'aba investisseur hagati yabo. No kuvuga yuko kabara karyo yaho umuntu wese yaje avuga ivyo asanzwe akora. Muri ivyo sanzwe ukora hari igihugu ukeneye umufournisseur kanaka. Mu gihe rero waparvenye kumva ugasanga hari umufournisseur ukeneye, na karyo keza yuko muca muba connect. Hari igihe umuntu yumva yarakeneye kwinvestisa mu kintu kanaka, akaba afise uburyo bwicaye ahantu, akaca aronka akaryo ko kumva aho yo place amahera yiwe.
ubundi buryo tubikoreramwo ni imigambi. Apotre yavuze ku bijanye no gukorera hamwe. Ayo ma evenema ya mbere yaratumye abantu basureva iki kibazo Apotre yavuze, defi iri mu barundi benshi ituma batifuza gukorana. Mugabo bica bituma basaba yuko hobaho imigambi yotuma abantu tumenyera gukorera hamwe. Uwo mugambi umwe rero warizwe wo korora amafi, maze aho twabonye abantu aba investisseur no aba actionnaire baguze imitahe abarenga 36 baguze imitahe, kandi umutahe umwe wari 500,000. ubu ariko barakorera hamwe. Hari imigambi rero itandukanye, hariho nk'uwo dufise ubu uye wo kubaka projet immobilier, aho n'abajene bazanye umugambi nyene, baravuga bati twarize umugambi, twaragiye hamwe turiga umugambi, muga turabona yuko uburyo ni bwinshi ntabwo tworonka. Rero twe muri UNVest ico tuca tubafasha, turababaza tuti hariho moyens zitatu. Urafise hypothèque tukwereke aho woronka credit ku mahera make, hari amabanki dusanzwe dufitaniye ama partenariat kuri tontoya cyane tukakwa compagnie. Est-ce que ukeneye yuko osaba novuga nta financement, tugaca tugufasha gutegura ama document. Ubundi buryo ari nabwo dushira imbere gose nubwa actionnariat. Tukubwira tuti muri wa mutahe wawe uguteye ubwoba, ugabure mu ma action. Uvuga uti action imwe ndayigurishije aya, hanyuma urondera abo mukorera hamwe. UNVest cija hagati ibafashe coordination, ibafashe kujera ya projet. Nico nuko je no vyishura. Murakoze. Murakoze. Ikibazo ca kabiri. Yes ashimwe. Ego ndashimye naje kubwo iki cigwa catunganijwe. Mu byo twigishijwe na Apotre twabwiwe ibijanye n'intambamye zitanu zituma tutanyugwa n'ingabire zacu. Mu byo yavuze cya gatanu cya gatandatu n'icindwi yavuze yuko hari kutamenya ko umuntu wese azobazwa uko yakoresheje impano yiwe. Hanyuma ku cya gatandatu cyaravuga ngo ubwoba butuma tudakora ico twabwirizwa gukora. Hanyuma ikindwa cyavuga ko dufisha ubusa ama opportunity. Okay, kwera ibintu vyerekeye abanyamuziki novuga ati bo ngaha mu Burundi, je kibazo rero naje mfise mu byo mwigishije, haba mu batwigishije bwa mbere bwa kabiri, bikora ku kibazo naje mfise cerekeye abanyamuziki cyangwa gospel ngaha mu Burundi. Uriko raraba mu babanyi turabona abantu bashaje usanga batanguye umuziki bangana nka twebwe nyene, ugasanga none umunsi baracyavuza baracyaririmba. Ariko tuje kuraba ngahi ni wacu ibintu vy'ikiririmbyi vy'umuziki tubisangamwo abajene, abantu bakiri bato gusa. Rero ikibazo nafise novuga ko cerekeye izi mpande zibiri zose, mbega twese tuzobazwa ivyo twakoresheje ingabire twahawe, hanyuma tukaca tubona nk'abatwitangiye imbere hari ababitanguye bakingana nk'abatwebwe mu nyuma bakabivamo. Dufatiye kuri kijya cya gatandatu batubwiye yuko ubwoba butuma tudakora icyo twabwirizwa gukora. Je kubwanje mbona umenga turiko turabira abari imbere yacu, natwe ubwoba hari gihe tugira ivyo bavyatumye bahagarika, si ubwoba bw'ubuzima baba baragize kumbere kubera bw'ama responsabilité basabwa nk'abajejwe ingo, abapapa, abamama, bakaca bahagarika ivy'ingabire zabo. Hamwe rero n'iki kigo mwaduteguriye uno munsi, n'ikihe natwe twokora haba mu migambi canke haba mu by'umuziki wacu, kugira ngo aho ko tubona abandi bashaje babisaziramwo, baba bapapa bakaguma bavuza umuziki, baba batama bakaguma bavuza umuziki, n'icyahe twokora kugira ngo dutsinde ubu bwoba, natwe tuze tubibandanye, tuze tubishishikare. Navuze ko ikibazo cerekeye bose abatwigishije nivyo, kugira ngo dushobore gutsinda ubwo bwoba. Murakoze.
murakoze cyane bon ngoma ndacishure mu buryo busanzwe kugira ubwoba nk'umuntu ni ibintu bisanzwe gose hoho uvuze uti nk'umu entrepreneur nk'umuntu afise umugambi kugira ubwoba nibisanzwe mugabo bica bihererahe eske bizoherera muri bwa bwoba bizoherera muri kwa kwidoga ubuzima bwarazimvye ibintu bimeze gute ni byiza yuko ugira novuga nti ugira intambuko yindi yo kurengera bwa bwoba maze ukaja kwa fronta ubuzima kuja kubwa fronta ntibisigura yuko ucuhagarika umuhamagaro wiwawe mugabo nkuko yari yabivuze apotre ntiduhave twibesha canke duta ama responsabilité ku bandi reka twiraba ubwacu nyene dufise amasaha 28 tunganya twese kwisi kandi hariho n'abandi bafise umwanya muto uravye n'ibikorwa bafise muga ntikikubuza yuko ushobora kurondera ico wisumamwo ukungene urondera c'est vrai yuko ama dépenses ashobora kuba ari menshi akagutuma wumva umengo woheba wa muhamagaro muga ngaho uzofashe decision mbi komeza wa muhamagaro muga rondera ukungene ushobora kwiyungunganya navuze nti simpaka yuko kwiyungunganye gare yuko uco ufata amasaha 28 canke amasaha 8 uyihebere muri ico gikorwa ushobora kuinvestisa mwene data ngaha ya propose igikorwa yuko mushobora kugira association mukaja hamwe mbega rega mwese ntimushobora kugira imigambi mwese ntibikunda muga umwe ashobora kugira umugambi akarondera aba associé maze mukagura imitahe iyo ni example imwe mushobora kuja hamwe muri bangahe mukadezenya muti comme dufitaniye ubwizigigwa turizeye uye atugirire gestion namwe mukabandanya ibindi simpaka mwese rero ubwo bwoba wumve yuko tudabona normal mugabo gira ico ukoze nawe unesha ubwo bwoba murakoze ya ico nonkongera ko bwana Kevin urakoze ni conviction abarundi turafise umwihariko wo kugira manque ya engagement kwiyemeza kuzira gukora ikintu ku rwego rw'aho wona kizira turafise ingeso yo guhemuka no kwihemukira gushika ku kwihemukira ubwacu ikintu cyose ni shwa hari uburorero nk'uko uvuze hari uburorero bw'abantu batabisaziramwo bagera mu nzira bakabita sivyo okay ubwo burorero abo bantu baba bahari kugira ngo baduhe isomo ariko ntibaba bahari ngo tubigane sawa ntibaba ari akarorero keza kubera ko bananiwe nanje nuko burya twese nitwashika ntuzi naka gasha uraza umwete yari afise hari ibyo akirimwo bon ni choix yafashe urumva mesiyo twese dutezwa gufata ico nohereza ko kindi ni okay nk'akarorero umugore wanje dufise abana 4 barakurikiranye cyane ko twashaka ko akazi kava mu nzira tukaja mu bindi okay nk'umwe mu bagore basama bakagirirekwe bamwe rira bakarira abandi ntiri bakarira abandi umenga nta cabaye bakabandanya me abagore bose muzi ba mama banyu ba nyogosenge bande bose n'abashiki banyu iyo basamye umwe wese arahitamwo ingene agiye kumanaginga ubuzima bwiwe hari ukimenya ko gakwije amezi 2 ngaha akibimenya
muri eko ya mbere nimba yacerewe acatangura urumva si ikibazo cy'uko amerewe n'umwana n'imbanyi kwimugoye ariko mu mutwe hari uburorero yakuze abona ko iyo umuntu amenye ko ayasamye hari ukundi kuntu acamera hanyuma agaca ahitamwo nta n'ingorane afise ariko aca ahitamo ku bantu bose bakabona ko aremerewe yo aca agenda yo urumva agakecuru kanje nta kiraba ariko ni mu mutwe simvuze abari muri kategori yuko bagira ama complication amarekwe n'iki byose oya mvuze kategori y'abaca kubera imyumvire y'ivyo babonye acamera ukuntu so umugore wanje we aja kuvyara avuye kuri podium murumva itandukaniro we mu mutwe wiwe nasamye okay ndafise utuguvuda kandi utwo tuguvu si utwo kuryama no kwicara imbere ya televiziyo muhira ngo ntahonja ngo sheri none ntuzi ko ntwite mu kinyarwanda kuko abantu bose basamye ifo kuba urumva hari ukuntu bahindukira hari ukuntu batambuka hari ukuntu bicara bamwe rero bagaheza bakamugariramo ni shwa nico abayahisemwo sindi ko ndavuga abasanzwe bafise ubu intege nke z'umubiri ariko mu bamama benshi basama bivanye n'ingene bakuze aho bakuriye abo babonye n'amaso bamaze gusama ingene baca bahitamo kugenda uko n'undi avuga ati je nguvu ndazumva kandi noja kuririmba kandi noja ku isoko ivyo biguvu no kwezi kw'umunani kw'indwi undi wamubona ku rusengero ubu ukaza wumva ngo avuye ngaha ngo yaciye ngo aja kwibaruka hari hageze none ko yaragikomeye utuguvu yarafise yaradukoresheje ntiyafyinye so ni shwa urashobora guhitamwo ukabura iyo consistance ukabura uko gushishikara kubera ko nivyo wahisemwo ivyo abandi wabonye bakoze nawe ugahitamo nabi.